Amakuru yihutsa ariko haradushikira muri uno mwanya haremeza neza ko Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi uzwi nka CNDD-FDD yaba yamaze gushikanwa by'umwariko mu gihugu c'u Burusiya nkuko bizima bigaragara mu rwego kugira ngo abashe kuba yojya kwivurizayo mu nyuma y'ingwara iremere cyane yenaniwe n'abaganga bamwe nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi dore yuko abaganga bakomakomeye cyane ndetse n'abadogiteri basanzwe barakora by'umwariko mu biro by'umukuru w'igihugu ndetse n'abarasanzwe baragendana nawe ndetse n'abasanzwe barakora muri Chila Hospital n'abandi bagiye batandukanye baramugezeho ariko biranga ndetse by'umwariko bikaba bivugwa ko yaba yararungitswe mu gihugu ca Kenya ariko muri Kenya naho bagashanga by'umwariko badashobora kuba bo muvura ngo bibashe kuba byo kunda. Hari amasanamu amwe namwe ariko aragaragara biboneka yuko yoba yaramaze gushikanwa by'umwariko mu ijoro rya by'umwariko mu gihugu c'u Burusiya nkuko bizoma bigaragara. Igihugu c'u Burundi n'Uburusiya by'umwariko birasanzwe bifise imigenderanire myiza ndetse hari n'igihe president w'Uburusiya by'umwariko yigeze gusura igihugu c'u Burundi ndetse binavuga ko yoba yarabemereye inkunga zimwe zigiye zitandukanye hama mu bigendanye by'umwariko n'imikorere y'igisoda mu myimenyerezo ibikoresho ndetse n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo. Amakuru yama aradushikira canke akomeza kugenda radusumira nuko no mu bindi bisata bigiye bitandukanye haba mu by'ubuvuzi ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye mu bigendanye n'ibidandazwa n'ibindi Uburusiya n'Uburundi birasanzwe ari ibihugu bifise imikoranire myiza. Ni nayo mpamvu kenshi muzaca murumva abantu benshi b'i Burundi cyane abategetsi baremere cyane ari bo by'umwariko bafatiye mbere mu kujya kwivuriza mu gihugu c'u Burusiya aho gutekereza kujyanwa ku mugabane w'Uburaya nk'uko abandi bategetsi barimo nka Tshisekedi bakunze kujya kwivuriza mu gihugu c'u Bubirigi cyangwa se abandi bakajya mu Buhinde canke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaha mu Burundi abategetsi baho bose bahita bafata iya mbere yo kwerekeza mu gihugu c'u Burusiya nkuko izoma bigaragara. Hari n'abandi bategetsi bamwe rero bagiye barafata ingingo zigiye zitandukanye zo kujya kwivuriza mu gihugu c'u Burusiya kuko byoma bigaragara biboneka yuko rero z'umwariko iyo bashitseyo bace barahabwa ubuvuzi bwihuse bivanye ku migenderanire ndetse n'imikoranire ibihugu bizombi byaba bifitanye. Amakuru tumaze gutohoza ndetse ameze kumenyekana nuko iyungo Reverend Ndikuriyo rero z'umwariko usanzwe iri mu bategetsi baremereye cyane nga mu Burundi benshi banemeza neza ko yoba ari nawe ashaka kuzasimbura Evaristo Ndayishimiye nkuko byagenze dore yuko z'umwariko ku ntwaro ya Peter Nkurunziza n'ubundi mu rwego rwo kugira ngo Evaristo Ndayishimiye ajye ku butegetsi yarabanze kugirwa umunyamabanga cyangwa umuyobozi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Biboneka yuko uyungo rero nawe yabare afite intumbero yo kuzotegeka Uburundi. Icyakora by'umwariko ngo ibitekerezo byiwe ndetse n'ibyumviro byiwe byarakomeje kugenda bigaragara mu bigiye bitandukanye ngo ntibyashimishije by'umwariko Evaristo Ndayishimiye ku buryo biboneka yuko yoba ari we ayagize uruhara rumere cyane muri ibyo bikorwa cyangwa se mu kumuhereza irishano. Ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye ndetse n'abegereye uyu mutegetsi ukomeye cyane mu Burundi bose baremeza ndetse bakanagaragaza neza yuko atakindi ari karazira usibye gushaka by'umwariko kuzana impinduka mu Burundi mu gihe kandi Evaristo Ndayishimiye nawe agifise intumbero ndetse by'umwariko n'ivyumviro byo kuguma ngaha ku butegetsi. Turagaruka ku bindi bikomeje kugenda biravugwa haba bikomeje kugenda byibonekeza. Turagaruka ku matati yagiye aboneka by'umwariko aho by'umwariko Reverend Ndikuriyo akunze kugaragaza by'umwariko mu ruhame ko ashyigikiye imigambi ya Evaristo Ndayishimiye nyamara ari karamujyajya. Ni mu gihe kandi ku ruhande rwa Evaristo Ndayishimiye nawe akomeza kwerekana neza yuko Reverend Ndikuriyo ari umwe mu bategetsi beza ndetse by'umwariko bagomba kuzakomeza kurongora Burundi ndetse binavugwa ko uyu ngo yari ariko arasozera manda yiwe yashoboraga kongera guhabwa indi manda. Muraza kunyemerera twitse kuri ibyo byose biriko biravugwa ariko kandi tuze no kugaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa. Mu nyuma y'ingwano ziremereye cyane binavugwa ko zanaguyemo rero abasoda benshi cyane ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu buseruko bw'icyo gihugu ariko kandi zidasize n'ingabo z'u Burundi. Amakuru yama aradusumira nuko by'umwariko leta ya Kongo yamaze kwemeza neza urupfu rwa General Major Peter Chirimwami Nkuba akaba uyungo z'umwariko yari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru nkuko byoma bigaragara. Ni byamaze gutangazwa n'umuvugizi ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi muri Kongo cyangwa umuvugizi w'igisoda ca Kongo Brigadier General Silvani Ekenge Bomusa. Ndabashuje kandi mwese ndabahaye ikaze sangwa abanywanyi b'ibiganiro byacu kuri mwe mwese mubana natwe gatanu kuri gatanu makuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse tukabashikiriza. Niba ari ubwa mbere usenga hapi sonda kwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru
n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Kaze kuri mwe mwese mubandanya kudukurikira ndetse no kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu. Kaze kuri mwe mwese mubana natwe 5 kuri 5 mu biganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza. Ndabahaye ikaze kuri mwe mutwumviriza muri mu Burundi mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mu bisagara bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, by'umwariko mu micungararo imwe n'imwe. Mwese ndabahaye ikaze. Abari ku mugwa mukuru wa politike Igitega, abari ku mugwa mukuru w'ubudandaji Bujumbura ndetse n'abandi mubarizwa mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane. Kaze kandi kuri mwe mwese mutwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini, abari mu bihugu bimwe na bimwe, mu bihugu by'abanyi mubasha kumviriza ururimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda, turabahaye ikaze. Ndabahaye ikaze kandi kuri mwe mwese mubandanya kudukurikira muherereye ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Mwese twizere ko mumeze neza. Bisonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu nimba ari ubwa mbere ushitse hano bwa mbere nyine. Ubyonde ko hirya gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira bace barakumenyesha ko ibiganiro byacu bitanguye. Ikaze kuri mwe mwese. Amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire by'umwariko mu Burundi ahakomeje kugenda aravugwa iyi nkuru. Ni inkuru yamaze kuba kimomo kuhera mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye nga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, haba ibyandika ibikorera kuri internet by'umwariko mu buryo bw'amajwi ndetse by'umwariko n'amasanamu canke n'amashusho ndetse by'umwariko no mu karere k'ibiyaga binini. Ibimenyesha makuru byose byamaze kwemeza neza yuko ubuzima bwa Reverend Ndikuriyo uheruka gutera by'umwariko icubahigiro FDLR bwaba buri hagati rero y'urupfu ndetse n'umupfumu nkuko vyoma bigaragara. Iyi ni inkuru rero yanditswe n'ikimenyesha makuru cyo mu gihugu cy'abanyi cy'u Rwanda, ariko n'ibindi bimenyesha makuru bimwe na bimwe nga mu Burundi birimo nka COS Medias Burundi byamaze kwandika amakuru aremereye cyane avuga yuko amagara y'uyu mutegetsi aremereye cyane mu Burundi atifashe neza. Amakuru ariko akomeje kugenda aravugwa ndetse by'umwariko twamaze no kurondera by'umwariko mu buryo bw'ubutumwa umuvugizi w'ubushikiranganje by'umwariko iterambere rusange ndetse n'umutekano by'umwariko muriki mu Burundi ngo aze kugira inyisha duhereza kubigendanye n'ubugwayi bw'uyu mutegetsi akomeye cyane. Tukaba turindiriye inyishu ari buduhereze, ariko kandi ibikomeje kugenda bivugwa nuko rero umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe CNDD-FDD by'umwariko uri ku butegetsi mu Burundi arembye cyane ndetse ko by'umwariko yanajyanywe kuvurizwa by'umwariko hanze nyuma yo gushikanwa mu gihugu ca Kenya. Biravugwa yuko yoba yamaze gushikanwa neza mu gihugu cy'u Burusiya, aho yajyanywe by'umwariko ku munsi w'ejo ubwo yaramaze gushikanwa mu gihugu cya Kenya i Nairobi. Bikaboneka yuko by'umwariko igihugu cya Kenya nacyo kidashobora kuba by'umwariko cyogira icyo kimukorera. Ibimenyesha makuru bya hano nga mu Burundi by'umwariko birimo nka COS Medias Burundi biravuga ko Reverend Ndikuriyo by'umwariko yaba yarafatiwe muri Tanzania, aho by'umwariko kwigenekerezo g'19/0/2025 yari yagiye mu butumwa bw'akazi. Biboneka yuko kandi by'umwariko yoba yarahawe by'umwariko isumu iremereye cyane. Icyakora iki gihugu kirazwi kugira abantu b'abahanga bazi gukora bene ako kazi. Binavuga ko kandi by'umwariko hagati ya Bunyoni ndetse by'umwariko n'abandi bagiye batandukanye bo ku ruhande rwa Variso Ndayishimiye hoba harimo rero uwo yaragize uruhara rero mu kumutegurira iyo sumu canga se akaba yaratumwe cyangwa agatuma bamwe rero mu bari bajejwe kwakira uyu mutegetsi. By'umwariko witegereje neza ibitangazwa n'iki kimenyesha makuru cyunzemo ko uyu mugabo mu minsi ibiri iheze abari hafi ye by'umwariko barashatse kujya kumuvuriza i Nairobi, aca arabyanga kugeza by'umwariko kuri wa gatanu ku munsi w'ejo ubwo yajyanwaga gihutihuti by'umwariko umunyewe we kuvanwa ingozi, ariko kandi gushika none bikaba biboneka yuko yoba yamaze kugenda aragezwa mu gihugu ca Kenya mu gihugu cy'u Burusiya nkuko bizoma bigaragara. Reverend Ndikuriyo ararembye cyane ku buryo rero by'umwariko hariho no gutekerezwa by'umwariko kuvuga yuko ashobora no kuba yovanwa muri icyo gihugu igihe tabakize, akaba ashobora kujyanwa no mu bindi bihugu biremereye cyane bifise ubundi buvuzi bwisumbuyeho. Kugeza ubu nubwo hatari hemezwa neza indwara uyu mutegetsi agwaye, amakuru ariko araturuka by'umwariko mu bamwegereye by'umwariko biravuga ko yoba yarahawe ishano cange yoba yararozwe. Reverend Ndikuriyo rero ari mu bakomeye cyane mu butegetsi bw'u Burundi, araherutse kwikomwa by'umwariko bikomakomeye cyane mu nyuma yo kuvuga
amajambo yarafashwe ko nko gupfobya ihonyabwoko ryarakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 mu misi iheze rero ubwo yabazwaga n'umumenyesha makuru imikoranire imaze igihe iravugwa hagati ya leta y'u Burundi n'umuhari wa FDLR ugizwe nabiganjemo rero abakoze ihonyabwoko mu Rwanda ryarakorewe abatutsi yaravuze ko rero u Rwanda rwiriza ati none u Rwanda ibya Kongo rero rubijyamo gute? Kongo n'u Burundi dorafise by'umwihariko umubano wo gufashanya mu bya gisirikare, none u Rwanda rubijyamo rute by'umwihariko? Mbese iyo mitwe by'umwihariko bashinza genocide haraheze imyaka yagwa muri 30 abasirikare b'u Rwanda barajya muri RDC kuyigwanya, niba batarayimaze by'umwihariko ni nkako by'umwihariko kajagari nyine baba bariko bariteza. Yarunzemo ati biriya ni ibintu bitwaza ukomeza wiriza nta kwiriza kubera rero by'umwihariko abarundi bafise umubano mwiza n'abanyekongo bari gufashanya, none umuntu by'umwihariko ntafasha undi, none birababaje by'umwihariko wababara kubera iki? Ko rero igihugu cyabo gifise umupaka ibyo hakujya by'umwihariko babishinzweho iki canga se by'umwihariko barabirabaho iki? Aya ni amajambo biboneka yuko rero by'umwihariko ataba by'umwihariko aya ni amajambo by'umwihariko biboneka yuko by'umwihariko atigeze by'umwihariko yakiranwa neza n'abategetsi b'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, ariko bikaboneka yuko n'abandi bategetsi bamwe na bamwe haba mu Burundi bigaragara yuko batigeze by'umwihariko barishimira cyangwa se by'umwihariko ngo berekane yuko by'umwihariko bishimiye ibyo yaba yaratangaje. Usibye kuba uyu mutegetsi bivuga yuko by'umwihariko yoba ari umwe mu bakomeza mu batumvikana n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, nkuko bikomeza kugenda bigaragara, hari amakuru akomeza kugenda ashimangira yuko no mu busanzwe atarabanye neza by'umwihariko na Variso Ndayishimiye, nkuko bizoma bigaragara cyangwa se nkuko amakuru yama aradusumira. Nkuko bikomeza kugenda bigaragara by'umwihariko ikibazo by'umwihariko cyisubirirwa rya Reverend Ndikuriyo by'umwihariko kiravugwa by'umwihariko naho Variso Ndayishimiye yifuza kumwikuraho. Ababikurikiranira hafi by'umwihariko baravuga ko Ndikuriyo nawe atari umwana bahindukiza uko rero bashatse mu masaha by'umwihariko ari yose. Bivuga ko uyu nguyu by'umwihariko byabiboneka yuko yoba ashaka kuzosubirira by'umwihariko Variso Ndayishimiye, kandi Variso Ndayishimiye nawe by'umwihariko akaba by'umwihariko adashaka kuba yorekura ubutegetsi nkuko byoma bigaragara. Inyinyurana rya Ndikuriyo ndetse na Variso Ndayishimiye rikogwa by'umwihariko mu rwenge n'uruyeri rwinshi cyane, nta numwe rero muri bo by'umwihariko yigera avuga ko adashigikiye ubundi, nkuko byuma bigaragara guturuka 2023 2024 Ndikuriyo yabandanyije kwerekana ko rero adatinya kwemanga ko ari mwiragi by'umwihariko rya Nkurunziza. Benshi batangaye by'umwihariko muri Mukakaro aho yatunganyaga ihiganwa yise Nkurunziza Cup imisi rero by'umwihariko inyuma y'irindi giturirwa umukuru w'igihugu by'umwihariko Coupe du Président. Ihiganwa rya Nkurunziza Cup by'umwihariko yararihaye igihagararo by'umwihariko gisumba kure irya Coupe du Président, naho rero by'umwihariko ku munota wa nyuma hari imigwi yatinye kwitaba iryo higanwa. Iyo ni nka Message FC yegukira umuryango w'umuperezida Nkurunziza by'umwihariko Bumamuru FC ya Gervais Ndirakobuca ndetse n'ayandi ajya atandukanye. Muri 2023 nyine Reverend Ndikuriyo by'umwihariko yarerekanye ingufu ziye by'umwihariko mu gutunganya amanama mu majoro mu mihingo myinshi cyane y'igihugu, akayajamo by'umwihariko mu myambaro isa n'igisirikare. Biboneka yuko yo afise byinshi ariko arategura. President Variso Ndayishimiye nawe by'umwihariko ntiyatebye kwerekana ko rero ari we afise ijambo rya nyuma. Imyambaro ya Ndikuriyo by'umwihariko yarabujijwe by'umwihariko icese y'amanama by'umwihariko y'ijoro by'umwihariko yarakuweho nkuko byoma bigaragara. Mu nzego nkuru z'umugambwe by'umwihariko Ndayishimiye yarashoboye by'umwihariko kugena bamwe rero muri ba Somambike biwe by'umwihariko mu ntango ya 2024 nkuko byoma bigaragara. Rero by'umwihariko hasubiriye kuboneka imvugo rero isa n'itandukanya abo bagabo by'umwihariko babiri by'umwihariko aho Ndayishimiye yadukana imvugo nkuko byoma bigaragara, ndetse nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira, aho yadukana imvugo by'umwihariko
y'ubugira aje rero mu ntambara n'u Rwanda nawe rero Reveriyano ndikuriyo by'umwihariko akaboneka asa n'uwusukamo by'umwihariko mabisi ibitamenyerewe we rero agashira imbere rero ibiganiro hagati y'ibihugu nk'uko byuma bigaragara kugira yerekane ko ijambo rya nyuma ari igiwe Perezida Evariste Ndayishimiye yarafashe by'umwihariko ingingo yo kugara giturumbuka imbibi zose u Burundi buhana n'igihugu cibanyi c'u Rwanda nk'uko byuma bigaragara. Ifungwa rya Generali Guillaume Bunyoni by'umwihariko nk'uko byuma bigaragara n'ihungabanywa by'umwihariko ry'abamwegereye byaragabanyije ingufu by'umwihariko n'amanyanga ndetse n'amanyama ryabo by'umwihariko mwiragi rya nkuru nziza ingingo ihindura amahera by'umwihariko ibipapuro by'umwihariko yarakozwe kubo rero muri urwo ruhande by'umwihariko mugende kuri by'umwihariko yari yareretse by'umwihariko ibihangange bimwe by'umwihariko biracisha amafaranga muri kompa z'umugambwe Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yaratanze itegeko ko rero iyo ko by'umwihariko iyo migambwe by'umwihariko ihagarikwa uko niko rero atanduru bavugije bano bagabo by'umwihariko bacungana by'umwihariko bakanyinyurana muri 2023 biboneka ko Evariste Ndayishimiye ari we yinjije ibitsindo byinshi kurusha Reveriyano Ndikuriyo nk'uko bizoma bigaragara. Umunywanyi wa CNDD-FDD aba mu gihugu ca Buraya niwe rero by'umwihariko yari yaraduhaye amakuru by'umwihariko muri ino ndwi ati ukabona by'umwihariko muri Kongre yimirije Ndayishimiye by'umwihariko arashoboye gukura Ndikuriyo by'umwihariko uraca umenya ko rero by'umwihariko Ndayishimiye agiye gutwara u Burundi imyaka myinshi cyane ariko kandi ukabona biramunaniye by'umwihariko kumukura uraca umenya ko by'umwihariko n'ikiringo ca kabiri by'umwihariko ashobora kukibura. Yanongeye koko by'umwihariko abayoboke ba Evariste Ndayishimiye basanzwe batinya Ndikuriyo kubera ukuntu rero yarapanze imbonera kure n'ingene yamenye by'umwihariko kwiyegereza abasirikare mu Burundi. Benshi ntibajya umunwa mu kugaragaza ko rero ibiriko birashikira Reveriyano Ndikuriyo byo byarateguwe na CNDD-FDD cyane ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye. Ko Ndikuriyo rero akugwa cyangwa se adakugwa by'umwihariko nta nkeke ko by'umwihariko baraye by'umwihariko bayipfuditse mu kagwi gato by'umwihariko nk'uko byabigenda mu ba CNDD-FDD mu manama ya bose by'umwihariko abandi baraza by'umwihariko guhezagira ibyo bazoba by'umwihariko babazaniye by'umwihariko icyo bikoze ikiringo ca Reveriyano Ndikuriyo by'umwihariko cyo kurongora by'umwihariko umugambwe ntikirarangira by'umwihariko kumukura by'umwihariko si ingingo yoroshe iruhande n'ingene by'umwihariko asanzwe by'umwihariko yarikomeje mu gupanga abatwara umugambwe mu ntara n'amakomine. Ndikuriyo by'umwihariko yaranakoze ingendo nyinshi cyane hanze arafise imigenderanire myiza n'abatwara imigambwe icuritse na CNDD-FDD nka CMC by'umwihariko cyangwa se Chimu cha Mapinduzi muri Tanzania ndetse na NNC na RNC muri Afrika y'Epfo. Ibyo biramufasha gukomera by'umwihariko ariko kandi bikongera bigatera ubwoba Evariste Ndayishimiye kuko baca by'umwihariko bamera nk'inkuba zibiri by'umwihariko mu gicu kimwe nk'uko byoma bigaragara cyangwa se nk'uko byoma bigaragara. Kugeza ubu Evariste Ndayishimiye arahangayitse cyane kuko ashobora kuba yozahura n'akaga karemere cyane by'umwihariko ashobora kuzoterwa n'uyu nguyu by'umwihariko Reveriyano Ndikuriyo mu gihe kugeza ubu ngubu Reveriyano Ndikuriyo by'umwihariko nawe akomeza kugenda by'umwihariko ari mu mazi abira nk'uko byoma bigaragara, aho bivugwa ko ubuzima bwiwe bwoba butifashe neza ndetse by'umwihariko biboneka yuko yoba yamaze kugenda arahura n'ibibazo biremere cyane. Kugeza ubu igihari gikomeje kugenda kiranatera inkeke n'ibibazo biremere cyane n'uburyo abategetsi bombi bakunze kugenda baracungana, bakunze kugenda barahura by'umwihariko nyamara buri wese agaca agaragaza neza yuko ashigikiye undi nawe bikaboneka yuko yoba ashigikiye undi nk'uko bizoma bigaragara cyangwa se nk'uko amakuru yoma aradusumira. Kugeza ubu ariko kandi by'umwihariko nubwo leta y'u Burundi itari yogera ikitangaza, hari amakuru adusumira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko mu Burundi ibikomeza kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeza kugenda biradusumira byose biboneka yuko by'umwihariko yaba yarahawe irishano mu gihe ikiringo cyo kurongora CNDD-FDD cyaba kiriko kiraheza mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko bizace birafatigwamo ace by'umwihariko arabogozwa muri ayo mabanga asimbuzwe undi nk'uko byoma bigaragara.
Tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa by'umwariko Felix Tshisekedi Chilombo araherutse kurongora inama ikomeye cyane ku munsi w'ejo. Ni inama bivuga ko yitabiriwe n'abagize ihuriro zigiye bitandukanye cyane abajejwe by'umutekano n'abandi babarizwa mu bindi bisata bigiye bitandukanye. Ni inama arongoye mu nyuma y'ikorero by'umwariko mu Burundi. Ni inama arongoye mu nyuma y'iko mu Burundi abasoda baturutseyo bakomeje kugenda barapfa. Abo muri FARDC bakaba bariko bari gupfa. Ibintu bikaba bikomeje kugenda biratera inkeke ziremere cyane. Ni inama kandi ayoboye by'umwariko mu nyuma y'uko ingwano zikomeje gufata indi ntera. Usibye kuba abaturage bigoma bakomeje kugenda barahunga ndetse by'umwariko no mu bindi bice bimwe na bimwe bakaba bakomeje kugenda barafata ingingo yo guhunga. Hakomeje kuvugwa inkuru y'urupfu ruremere cyane by'umwariko rwa General Major Peter Chirimwami Nkuba yarasanzwe arongoye intara Kivu y'Amajyaruguru. Uyu ngo by'umwariko arasanzwe aravuka muri Kivu y'Amajyepfo ariko by'umwariko yarahawe ingingo zigiye zitandukanye zo kugwanya umubare wa M23. Bigiro Tshisekedi amushinga gahunda yo kurongora intara ya Kivu y'Amajyaruguru nayisanzwe ibarizwa mu bidasanzwe bya Etat du Siège. Icyakora gushika ubu ngubu by'umwariko biraboneka yuko by'umwariko yoba yamaze kwitaba Imana nkuko byamaze kwemezwa nabegereye umusoda nabegereye leta. Ariko kandi byamaze kwemezwa n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye birimo nka AFP ndetse na Reuters n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye nkuko amakuru yoma aradushika cange aradusumira. Mukanya turagaruka ku byatangajwe n'umuvugizi wo n'umuvugizi n'umuyobozi cange umuvugizi wo kwivuna abanzi muri Kongo cange umuvugizi w'igisoda ca Kongo kizwi nka FARDC Brigadier General Sylvain Ekenge Musa. Dusubire mukanya tugaruka kubikomeje kugenda biravugwa twitsa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini no hirya no hino mu isi. Ndabashimiye.